Bene Ntare nibo ntare tuje kudefira rero hamwe nawe twagiye twidondora. nitwa Madame Rukundo Queen nkaba nsanzwe njeje ibikorwa vya Bene Ntare na model company. Ninde canke ni bande baba barazanye iciyumviro co kuja hamwe? Iciyumviro cazanywe n'umwana wa nyakubahwa umukuru wacu w'igihugu c'u Burundi ariwe Ndayishimiye na Bikeza Ketia n'abandi twari kumwe hama turahetse turaja hamwe turiyumvira iki gikorwa ca Bene Ntare. Ego Bene Ntare ni bande? Bene Ntare n'ugwaruka n'abajene bari hamwe mu bikorwa vyo guteza imbere igihugu no kwiyungunganya. Na kare ko mubona ko muri kino gihe cacu dufise urwaruka rwinshi rusanzwe ruri mw'ibarabara, rero twagiye hamwe turabona ati tworondera ico bokora vyobafasha kugira ngo bashobore kubaho no guteza imbere igihugu. Précisément mukora iki? Dusanzwe dukora ibikorwa bitandukanye bivanye n'amatama y'abajene dufise, hariho ivya décor, hariho ivya traditionnel, amadanse traditionnel, tubagiye amadefile mwaba mubona le 1er juillet, donc nivyo bikorwa vya patriotisme, service traiteur, ibikorwa nyene bihuza urwaruka. Hari amashuri muba mwarize ajanye no gukora imyuga? Egome turafise abajene, abo bajene nyene basanzwe babikora nko twari babwiye n'urwaruka rufise amatara atandukanye. Rero muri bo baraje baratubwira ati twe turashoboye ibi n'ibi n'ibi, tugiye hamwe turabona ko ico tubera akamaro. Rero muri bo hari abavyigiye n'abafise amacertificat yavyo bituma duca dutanga resultat iri meilleur. Amahera menshi mumaze gukorera angahe? Amahera menshi tumaze gukorera amahera menshi tumaze gukorera novuga biravana kuko bivanye n'amamarché tuba twaronse ziba zitandukanye. Ego sinovuga rero ngo turonka aya canke ngo ariya, ariko turabishima kuko uwo muhuye bivanye n'uko muganiriye araduha tukabona ko vy'ukuri abo bajene bashobora kuba bobandanya babaho. Abaclients cibles n'abahe? Abaclients cibles ni abikorera utwabo, abantu, abarundi, tutibagiye n'ibikorwa vy'igihugu bimwe bimwe nka flambeau de la paix twarashoboye participa, twarakoze ivya décor n'ibindi bitandukanye. Muri rusangi n'abarundi twese. Iruhande y'ibi mukora muri Bene Ntare nta kandi kazi mufise ku ruhande? Iruhande ya bino bikorwa novuga ko pour le moment ni nyene tuko turakora suiva abo bajene kubakurikirana n'ibindi nako n'akazi. Mu kibano no mu muryango bavyakiriye gute mwabwiye ko ngira mutangure ko hari banshi tuzi yuko ubuzi no guca mu mabanki canke babifashe gute? Mu kibano mushatse kuvuga mu muryango canke mu kibano abandi bagenzi bwa mbere babona ko umenga ni ibintu vyo gufyina no guta umwanya, ariko ubu nabo bariko barabona ivyo tuko turakora barabona ko tutariko turata umwanya, ahubwo hariho iyindi vision tuko turabiza ari ahandi hantu tugomba kugera mu buzima muri kazoza, kuko biratubeshejeho nabo turi kumwe n'urwaruka nyene. Egome biramaze gushika umukiriya agasanga mwamukoreye ivyo mutavuganye mu maservice yose atandukanye musanzwe mukora? Egome mu maservice asanzwe dukora birashika, ntazibana zidakomanya amahembe nkuko tubizi, ariko twama dukora ikintu tubona ko turi sûr. Rero sinovuga ngo ntibimaze gushika, ariko biramaze gushika, ariko si kenshi. Egome hama mu vyo mukora murakoramwo frambu ikwiye mubona yuko ishobora kubabeshaho neza? Oya, ntitwovuga ko dukuramwo amahera adukwiriye, ariko turabona ko dushobora kuronka ayagasabuni nabo bajene bakaronka ico gufungura no kwideplasa no kubaho mu buzima bwa misi yose. Iyo mudahurije ku ciyumviro kimwe muca mubigenza gute? Iyo tudahurije ku ciyumviro kimwe turiha umwanya hama tukabisengera, hama tukongera kandi tukicara kugira ngo turabe ko hari icabonetse duhurizako. Amamarché muyakura hehe?
amamarche turayarondera, abajene bacu baraja hirya no hino bakarondeza, abandi nabo bakaturonka ku masite web dusanzwe dufise bakadukontakta, n'abandi babonye ko twakoze vyiza bakazanwa n'abandi. Mu myaka 5 mwibona he? Mu myaka 5 twabona ko tuzoba tugeze ahantu hakomeye cyane, tuzoba twakwiragiye Burundi bwose n'ugwaruka rwinshi tuzoba rwamaze kuronka akazi ku bwa Bene Ntare na Mandela. Ni yahe impanuro muha abajene nk'abo bakibona yuko atari umwuga wo gukora? Impanuro twaha abajene nuko bohaguruka bakaja ku bikorwa icyo umwe ashoboye akaja hamwe n'uwundi, kuko nta muntu yishoboza wenyene. Ushobora kuba ufise investissement ariko urakenera abantu mushobora kuba mwakorana ivyo bintu, kuko ushobora kuba ufise n'ubwenge nawe ugasanga amahera nta ufise. Rero ni vyiza ko tuja hamwe, ko turi kumwe twese birashoboka. Uwo barondera ngo mumuhe amaservice yanyu yo baronka gute? Uwo turondera yo dusanga muri centre ville, dukorera kuri avenue de la Mission, muri Agora, 2e étage, numéro 28C5. Hama dusanzwe dukorera bureau siège ngaha muri industriel, avenue de l'Agriculture, numéro 4. Bihora bishika mukagenda kwironderera abakiriya? Egome cyane gose, dusanzwe duparticipa mu bikorwa bimwe bimwe abandi bajene baba bateguye kugira ngo dushobore guhuriraho n'abandi mu ma evenement atandukanye, canke tukagenda nyene harunaka ama manifestation d'intérêt n'ibindi. Abajene bacu bari très courageuse, ico bituma usanga bica bitworohera. Mukora ibintu byinshi bitandukanye, ni yahe parti mu byo mukora mukunda cyane? Bavuze ko mugira amadefile bambika abantu, ni iki mukunda cyane gusumba ibindi? Dukunda cyane ivya atelier de couture, kubera ko tuko turaja muri couture moderne, kandi twifuza ko kubona ko muri kazoza Uburundi n'abarundi bose bazoba bambara made in Burundi, zikorewe muri Bene Ntare na Mandela. Ni iki gihora kibabuza abakiriya? Ikintu gihora kitubuza abakiriya cyane ni kubera ko benshi bimvira ko Bene Ntare canke Mandela dushonera abantu bari hejuru, canke ivyo dukora ari byo abantu bari high, ariko twebwe ni Barundi twese. Rero benshi umuntu ashaka kuza akabaza ati iyi shati mwishonera ngahe, iyi mpuzu wambaye mwishonera ngahe, yumvise amahera tuyishonera ntabitahure, baba bibaza ko dushonera barya bategetsi canke, ariko Bene Ntare Mandela dushonera, twitaho amaservice yacu ni y'abarundi twese. Naho mpamvu duhaye ikaze abarundi bose, ugwaruka ababishoboye baze dutizanye imbere, kuko turabishoboye, kandi utejeje imbere Bene Ntare canke Mandela zo gutejeje imbere jewe canke naka n'abajene. Mbega CEO wanyu Ndayishimiye Keza Navi yoba iki? Mu mpano zose mwavuze zihari, wewe ni yahafise? PDG wacu asanzwe ari umurongozi wacu mukuru, ariwe PDG CEO. Mugabo apa y'ivyo asanzwe ari akunda cyane ibintu vya mode na art. Rero novuga ati umu designer akomeye cyane mu gisata ca mode, ijanye n'imyambarire n'iki. Ego muri bino dusanzwe dukorana cyane mu vy'amadekoro n'ibindi, nawe nyene hari igihe usanga ariko aradufasha kumanika nk'igitambara canke ikintu abantu benshi badashobora kuvyimagina, ariko arabikora sometimes iyo turi kuri terrain. Ego Bene Ntare mu ijambo rimwe. Bene Ntare ni bo Ntare.